mugabo nagira ngaruke mu guheraheza ku muntu yitwa Bagaza. Nkuru nziza yaramuvuze aramutanga ko reference kandi ni vyiza. Ndayishimiye president actuel aramutanga ko reference n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi maruvuga mutanze ko reference. Mugabo rero ikintu jewe ntemeranya nabo ni kimwe, baza bidoga. Mwarumvise umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ariko aravuga, yaciye atanga akarorero k'abantu bo muri leta yazanye umugambi w'amavoka, hanyuma atanga akaravuga ati kuri Bagaza ati mugabo jewe ati simwa imyaka 2 none administration nibo, inama nshinga amateka nibo, bakuru bashatse bashiraho bagombye. None ivyo bintu kweri mwumva ari ibintu vyumvikana yuko umuntu ntuwaza kwidoga, none yidoze rufitira kidoga, ubundi muntu nciye hari akidoga finalement bica bigenda gute? Tweto mu bisanzwe umuntu atwara tumukeneye kwinyishu, turumvikanye. Umuntu atwara tumukeneye kwinyishu, ntumukeneye kwaza tubwira ngo nakayakoze nabi, mukure uza n'undi abikora. C'est clair, muzikuru muza n'undi abikora. Reka ngaruke ku bintu nka 5-6 vya Bagaza. Bagaza baramutanze ko reference, ni byiza ko Bagaza natwe tumutanga ko reference. Bagaza igihe ciwe yabanje gufata ingingo ya mbere yo gukura ubugerego. Simvuze ko ibintu bya kuri Bagaza byose vyera, murabizi ko hari ntwaro ishimikiye ku muryango bakurana mugabo bageze amakude, mugabo barakora wari umuryango. Hanyuma kandi hari n'ikibazo c'intara n'ubwoko n'ibindi byaraboneka byo ntivyigeze bivaho mu byukuri, kuko ni nayo mvo yatumye ibintu byose vyononekara. Jewe nagira ndababwire yuko ibintu Bagaza yakoze cyane mu by'ubutunzi ari ibintu byo gufatira ko mu byukuri. Ibi bintu byo gufatira ko Bagaza yakoze ubwa mbere nico kintu ni ibintu bijanye no gushira abantu ku kivi. Bagaza yarashize abantu ku kivi cyane ku buryo atamasaha y'akazi akabara nakamwe kabakuguruye. None ivyo bintu habuze kugira ngo abatwara no munsi babikore, barabivuga ntanumwe abikurikiza. Uribuka umushikiranganje ari umuntu wari mu gihugu yigeze kuvuga mugabo byarase ko ivyo bintu bikorwa. None habuze iki? Abantu babashire ku kivi bakore. Navuze ko abantu usanga baborewe mu gatondo ukamengo nibisanzwe. Ico ni cyambere. Ikindi kigira kabiri Bagaza yakoze, yarabujije abantu ko baja mu rudandazo. Umufonctionnaire wa leta, umwarimu, umuganga, soda, umupolisi, abamagistra, abaho cadre de l'etat bose carazira yuko abo bantu baja mu rudandazo. C'était interdit. Hariho n'ikindi cyari cyarabaye, buya carazira ko mu magistra yicarana n'umudandaza mu kabari. Carazira. Mugabo buya n'ishushushe muragenda murahabe. Simvuze ngo nibicarane, mugabo hagomba kuba ivyo no kwita amanorme kugira ngo service publique yitwa service publique nyene. Ikindi kintu kigira gatatu Bagaza yakoze gihambaye ni ikintu kijanye no gushira imbere abantu baciye ubwenge. Bagaza muzobaze afise yagize umugambi yaca arondera umurundi suivre critère, uyo muntu atahari yaca arondera umudagi, akarondera umushinwa, akarondera umurusiya, akarondera yamukura hari hose. Uco bapfana yari resulta. None ivyo habuze iki mu Burundi ngo ivyo bintu bibe? Habuze iki? Habuze iki? Twebwe urabona nabo twako dufise uno munsi baguma bigira. Kandi muri CNDD-FDD baragendaga, izinzi z'umwana mubizi. Mugende murabe imiryango yabo benshi. Bose nta nibaki bari ngaha buye.
hanyuma tugira ikosa rikomeye aba diaspora dufata ko umengo nabasi b'igihugu bose sinzi ko ivyo mwabibonye burya bijya byo gushira muri constitution yuko ata muntu afise double nationalité azokwagisita ku bintu by'igihugu hejuru byavuye ku kuntu babonye abantu baciye ubwenge bababwiye bati ibintu bishoboka bigaca bijyana rero n'iki kintu navuze cyo kudenigra cyo kudaha ikibanza abantu bagiye mu ishuri ibyo navyo n'ingorane ikomeye navyone ikindi kintu Bagaza yakoze cyanyuma mwashabwira ngo kuko ni byinshi nitwo biheza ikindi kintu Bagaza yakoze gihambaye cyatumye ubutunzi buduga yarazanye ibyo twise amashirahamwe aba ayabigenga canke ya leta acarashiraho n'ikintu bise amaproje araregionaliza arafata ibintu vyimburwa muri regie canke iriya baragira niho havutse ibintu vy'ama SRDI n'ibindi rero jewe novuga yuko Bagaza c'est un modèle en matière économique mugabo murabona neza kubera ibintu byagiye biraba by'intambara ibintu byose yakoze byinshi urabona ko byasambutse n'ubwo bisambuka amasosiyete menshi yarugaye mwebwe muribuka ya masosiyete nka Reteri di Burundi muribuka amasosiyete nka Siruko muribuka amasosiyete nka Verundi hariho n'izindi nyinshi cyane ziba privé public hariho n'aba privé ndibuka nka societe yitwa Dimac yakora ama PVC n'izindi societe nyinshi zabayeho hariho n'iyitwa Fabri Plastique mbega nawe nikiba eka zakora ibintu by'amasashe n'ibindi ivyo bintu byose amwe n'ayaba privé ayandi n'aya leta nizitugaye zisa n'iziri mu bitaro sizimwe bako ziri kumfira